Les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga. Batushaka inka ajyama nkazo. Ushaka kurima akimbura nawe agira iki? Aba hafi y'imirima yiwe. Hano nimuze kwibaza ngo ndabahebuje babandi sanga bamwe bari muri diaspora abandi bari mu bisagara nka za Bujumbura. Aho gasanga aho barima ni ugatumba. Ndabahebuje na gato. Ngabo mwumve ko kubiba hafi. Bagenza ahantu ndi asha ndabereke gute si kurenga hariya kamera niyo herekana hose. Ndi mu ntara ya Gitega na commune Giheta. Umusazi babita kugiga muta kuruyange kumuyange. Okay, turi muri zone Kabanga hafi kwa bakireko nk'uzanga ari hajya haruguru ari akunda kuzenga hanya bujyaje bakireko iyo batariko barakina bijya byaninde bararima ntakireko bazwiye ko akora iki. Mwumvise bagenzi, kumbe baba bakinyi baninde nabo nabarimyi naborozi. Bagenza ahantu ndi ni mu karere ni musozi bana munini pe. Hari umujene n'umu entrepreneur ari karakora mugabo ikintu donc ndi mu rugendo ndiko ndika suko bazire ko niga nkaca nza kwibasangiza basha ubundi ibi byigwa mu bamubiriha suko Okay, tuvuge ko gitegwa kijanye n'amavoka. Amavoka ni kimwe mu bitegwa bigezweho kino gihe mugabo sometimes beshi barakora amakosa. Okay, ivoka iyo ibaye ahantu hari amazi menshi ivoka irakumana. Y'abantu hari uruzuba rwishi donke ofete amazi adashika naho nyine yakumana. None byose bigenda gute? Ati nk'akaro je mfise ku musozi ahantu ruguru cyane nta mazi ahashika. None cyanda bigenza gute? Ndeke kuzirima. Reka da. Umuhinga turi kumenga. Ati je nari yumviriye ndanarahura n'ubumenyi mu mahanga. Ndaraba ndiga maze shashira mu ngiro. Umugani wa patiri tubanze tumigire ko dushire mu ngiro ivyo twize, dushire mu ngiro ivyo tuzi, dushire mu ngiro ivyo twumvise. Yaciye bigenza gute rero? Ati burya nta gitego na kimwe kigwiza amazi. Igitego cya mbere kigwiza amazi ni gitoke. Umushinga naye ngaha barabikoze. Ego kumbure ngaha nimuri ko murabona ibiti canke amavoka yene ni nyuma yanje kuba biracari hafi mugabe baze biriko bikurira rimwe. Ibiti vy'amavoka n'ibitoke. Okay. Ibiti vy'amavoka n'ibitoke byose biriko bikurira rimwe. Nuvuga igitoke ikintu ca mbere kigwiza amazi vraiment igitoke bijya kiri mu bya mbere. Ayo mazi kizoje kiyaha zavoka. Ubwa mbere kubera bivoka zitazoba ziragira zitazoba ziragugara ngo zigira amashami manini cyane bitoka ashobora gusoroma nka rimwe cyangwa kabiri kangahe. Mugabo bimaze gukura ngo zije zaratema ibitumutumbu kugira ngo icambere asasire zavoka. Ariko kandi mwibuke ko igitoke nico gitegwa c'amazi pe maze kibone kugaburira ya mavoka. Byangiwe cyane. Ariko kandi hano hantu hiwe n'ubundi kandazo kwabereka ni ngaho hiyo gatoya n'umusozi munini gose ni munini cyane donc naho agira kubita ubworozi bw'ingurube. Wavuze ingurube n'inkoko? Okay, ingurube n'inkoko. Okay, mavuga ati en fait umurimyi byo vyiza baye n'umworozi kandi n'umworozi
byo byiza abaye umurimyi akongera akaba n'umworozi. Icyo kintu kirafatanye. Naco gituma muzi ko na ministeri donc ubushikiranganje buraba ivyo bisata usanga ni uburimyi n'ubworozi buho barongeye ko nibidukikije. Bagenzi haje inyuma yanje hariya mu nkaratusi murabere biriya n'ibiti bavyinzoki. Kubereke ahubwo kubereke inyeni zinzuki. Inzuki ziragwiza umwimbu w'amavoka gute? Ego. Okay. Bagenzi reka namye yuko inzuki zinazo ku murimyi ziri très important. Nuvuga iyo ziza ziraza muri cyo dushugwe sinzi novuga ngo zishira mu yiki bituma mugabo amashugwe adahunguruka cyane nk'akararo dufate nk'uyu avuga ati ivoka nkene kuzibamwo umurimyi nyawe kandi ndo nk'umwimbo uhagije. Donc ziya nzuki zizomufasha ko amashugwe y'ivoka adahunguruka ku byinshi. Ariko kandi nibaza ko mese nyirazigira n'intuze nk'uyo zashaka kuja hariya ku wundi musozi hakurya. Zera ngaha. Mugabo ntizika zishobora gukura ibindi ku bindi vyamwa zikakuzanira wazitazanye ingwara canke zikaza. Wow. Dezami ahantu ndi hepfo ni handi hari za nzuki mugabo reka mvuge kino kintu abantu benshi bakunze gufata icambira ari abazi ko bafite isi itagira akamaro bamwe bakavuga ati James isi nombe ntimera abandi James isi y'amabuye ntimera. Umuntu rero umuntu yayobeye kwiga kino kintu yuko ikintu cyose ukivyaza inyungu. Turi muri wa murima nyene wana yafashe ahantu hari amabuye urabona gukurega hariya hirya hose n'amabuye acara yagira sha amasetero murabona hariya haruguru kanaje mu ngaha turabe neza ibyo sinamabuye. Okay, ibyo sinamabuye kurenga hariya hirya nuko vuga rero bagenzi nunga imbere yanje hose n'amabuye acha fata ati jewe ahantu ndahakuye amabuye donc ndakuye ibibuye binini mugabo haca hagaruka ivu nanje akanuka mbere gashashe hera irisi ivu nga hasi irisi ivu donc hana hari kakura bino bibuye donc muri makacha subira kuharima akabakuyeyo amabuye yo wibifaranga byinshi by'ukurimije hano hantu ahazova nk'ibene zingaga shefu ibene 180 ibene 180 tuzishize nko mafaranga wari kuzigura ngaho iya batari wawe miliyoni 200 ako bice bivi wawe donc watanze mendevre yukuyimba gusa yo nayo ni ntoya. Wow. Bagenzi twige twiyubaka ama video mfata kuri jene nahise ni twiyubake sukumva gusa sukwisamaza ni kwiga twiyubaka. Reka tuje ngaha hepfo gato murabe urabona uruzitiro ngaha hepfo. Okay. Ama uzoshubakisha ngaha nyene. Wow. Kana ni mpaka tuchale mu irembo. Bagenzi urumva ngaha hepfo na hafise intuze ya ahantu hategekaniriza ubworozi ariko naho nyine ubundi hari uruweta. Ni ngaha. Reka tuje turabe mu bworozi. Hari abantu bamye basaba ngo nzobakore cigwa ku ngurube no ku nkoko. Izo video ku bantu mukurikira Agaciro Media
ndazibemereye muzozibonako. Izo office oya mbo ico ciwe nzogikora bagenzi, kandi abantu ino barejeje ibigori vraiment. Okay. Bagenzi, akazuba ni kenshi. Nababwiye nti ahandi mu Giheta muri zone Kabanga kwa Bakireko. Ahubwo ndakubaze, ngira ari umuririmbyi ngira ari mu rungano rwawe yitwa Shazikuru Harera ya Vino. Tipegeze kuri indirimbo ngo muturukirize, ayeye muturuki. Yaceshiramwe amazina rero y'ahantu ngo nyuma ngo mu Gisagara, nyuma ari mu Gisagara kwa Jiji, mu Kabanga kwa Kireko, nagiye ati uwo muntu nuwo ngaha antuka. Gusa nzi ko ari umunyagitega. Okay. Muturukirize, ayo ho. Muturukirize. Bagenzi, umujene kuri Imana yari yubatse mu buryo butangaje kandi akiri muto urona. Oui? Ariko numukomereza hanini umugabo urako. En fait, ukurima no kuborora burya ni ibintu biri passion. Ata passion uvize yavyo asobikije cyo ubone birakunaniye. Wow. Baba kiri ingurube. Okay. Bose bagenze ngo ngira hubakire ingurube za ijambere, agira yubake kijambere. Amacha zani ingurube za kijambere. Muga bagenzi, bino bintu ni ibintu bizaba kuba umuntu ari passion ndabarahira. N'ibiti byinshi. So, umuntu atari passion kenshi ni handi nk'akararo je vraiment ndi mu bantu bakunda uburimyi. Mugabo yarose guhomba amafaranga atagira kwangana. Ngira yari mu mafaranga menshi cyane maze kuronka. Eno machitsi nege vraiment. Ariko nzobananye peti msawa. Niwe kurikirana ingurube ngaha. Anaziriyo. Ngari udukwavu. Okay. Kajasho bagenzi. Ikuruzuba gwishi. Muna ali ya hifo hose. Donc hariya nanu bagenema amahangarizo ngurube. Muga ngaha haruguru hose ngaha ziriye. Hajya ziriye. Okay. Les amis. Mwiziki rero. Isomo nagomba kuba nuko iyo umuntu akeneye ikintu aciyegereza. Je nimba ndi mu YouTube ndayiyegereza, nimba ndi mu commerce yanyu ndayibamo. Ninagira ibintu ndi hariya ngo nditeza abakozi bazobiraba birangira nsa nk'uhomvye kandi ntohomvye. Nuko rero bakunda, reka duhure mu yindi video y'ubutaha. Ni wa muhungu wanyu akaba n'umusuku wanyu wo mudishanyuma. Ico ndose sinzi kwirengagiza.